kubona umurongoye barashoboye kuronka intsinzi nk'iyo bitahukanye. Ico nosaba nuko n'ukuri mpereye hejuru nkahera ku bushikiranganji nkamanuka nkaja kuri federation nkongera nkaja no ku migwi. Ubwa mbere nobanza gukenguruka mpereye kuri iyi sorti umugwi washoboye kugira, kuko bose baragiye hamwe, yaba federation yaba ama equipe, abantu badushigiye bashobora gusohoka, ariko byari byoroshe. Naho rero nosaba yuko abarongoye igihugu, ministere, ukaraba yuko bogerageza bakadushigikira, bagashigikira inkino. Uriko uraraba iyo twari turi ingene byari bihimbaye, intsinzi bikirabonekaho, abantu bose baserukira n'ibindi bihugu bavuze bati bwa bundi igihugu cy'u Burundi gitwari tuzi ko kiri umupira nk'uyo, kuko puru twari turimwo gitwari favori. Twosaba rero yuko abantu bogerageza bagashigikira inkino. Akabanga ko bwa mbere nuko burya mwese muri hamwe, umwe wese agakora ibyo ateza gukora bigenda neza. Tukigenda twari turi muri groupe bita twari kumwe n'ibihugu Tanzania, Malawi, Burundi na Uganda, ariko dushitseyo baraduhinduriye badushira mu mugwide. Uwo mugwi warimwo Kenya, ukabamwo Sudan y'Amajepfo, ukabamwo Ethiopia, ukabamwo na Madagascar. Rero ibihugu bibiri Madagascar na Ethiopia byarasivye. Bisivye rero baca bategerezwa kugira ko hari umugwi woduga kugira ngo uva muri groupe ya gatanu ariyo E ukaja muri groupe ya kane ariyo D. Twebwe twatangajwe ingene twebwe twari hasi, bace baduza twebwe aho kuduza Malawi. Ivyo vyose rero bamaze kutubwira ni groupe bita groupe de la mort, kuko muri izo groupe uko twari tuzirimwo hatoza gusohoka imigwi ibiri. Abari favori rero mu mugwi D yari Sudan y'Amajepfo na Kenya. Umugwi muri groupe ya gatanu ariyo E yarimwo Uburundi na Tanzania na Malawi hamwe na Uganda. Abari favori bavuga yuko ari Abaganda ba City Oil, hanyuma bakabona Tanzania n'Uburundi bakabura uwo boha amahirwe. Mugabo abarundi bagatinya cyane bati kuko igihe baherukayo muri 2018 baravuga bati uwo mugwi urashobora kudutsinda. Baca rero bisanga batudugije muri iyo groupe de la mort, aho abari bafise amahirwe ari Ubuganda, abambe Kenya na Sudan y'Epfo. Aho rero twebwe ico twaciye dukora ibyo byarameze nk'ibigomba kuduca inkokora, ariko tuca turaja hamwe, abakinyi bariremesha bavuga tuti twebwe twaje kurwana, twaje gukina, twaje guserukira igihugu, reka rero tugende dukine kandi bizogenda neza. Nuko twarinjiye match ya mbere bavuga tuti iyi match ya mbere tukayitsindwa, iya kabiri aza kutugora kuko tuba turiko turakina na equipe ya Kenya itazoba yakinye yo yari yaruhutse. Twebwe dutsindwe match ya mbere tuza dukina na equipe match igira kabiri, equipe imwe yo yari yiruhukiye, natwe twaba twakinye. Naho rero byaciye tugenda dushiramwo ingufu za nyuma, tuyifata nka final. Dutanguye rero abo muri Sudan y'Amajepfo bigeze babona iyo twaciye, bagumye bagerageza, mugabo match za guhera ari tubasubira 21. Abakenya nabo nyene baje bazi yuko match igira kabiri yuko batsinda. Ni equipe ya gisirikare niyo yari ifise amahirwe menshi
ukwikoramo urumvikinamwo aba professionnel, ariko nayo nyine tuvuga tuti ko twatsinze iyi match ya mbere tugatsindwa iya kabiri harashobora kujamwo golaveraje, ugasanga twese turatsindaguranye dufise inzinzi imwe, ugasanga Uburundi bufise inzinzi imwe, Sudani y'Amajepfo ifise inzinzi imwe, noze Kenya ikagira inzinzi imwe, badutatura amanota ingene twatsindaguranye. Ico ntitwacemeye, twavuze tuti reka nabo nyene tubajaniranye tubanze tubasige. Niko vyagenze turakina, ariko match igiye guhera bari twabasize ikintu gishika amanota 15, ariko haragera igihe turanganya tunganije mu buryo mwana bayaguhaye agatambuko, twarasuye turabatambuka, urukino ruza guhera tubasumbya amanota 6. Nivyo novuga rero nishaka hanini, nishaka twashizemo, hanyuma umwe wese ahari akora ivyo ajejwe.